Warubizi. Kaze mu kiganiro Warubizi, ikiganiro mutegurirwa mukanashikirizwa n'ishengero rya Cross Life Center riri muri Arizona mu gisagara ca Phoenix. Kaze muryango munini wa Warubizi, twari tubakumbuye cyane, n'umunezero nibakwe kongera kuba hano ngo dusangire ivy'Imana yaduhaye kugira ngo dushobore kwibashikiriza biciye mu ntahe. Turanezerwa cyane ama message yanyu mutwandikira, ukuntu ibiganiro byacu bibafasha, abahembuka imitima, abakiragakiza, ama message yanyu turayakunda cyane, biradufasha, biratwankuraja kumva ko umurimo turiko turakora hari abo uri kuragenda ufasha. Kazi rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yaturemeye ngo twongere tunezererwemo, twongere twumve ivy'Imana yakoze muri bene data batandukanye. Uyu munsi rero nagiriye ibakwe ridasanzwe, ndi kumwe n'abantu twagiye kure, twaja busimbibe. Kaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi, ikintu numva nobabwira, ijambo ry'uyu munsi ni ijambo riri muri Psalm 23 umurongo wa mbere, Uhoraho niwe mwungeri wanje sinzogira ico nkena. Nukuri niwamugira umwungere ntaco uzokena muri ubu buzima, kuko niwe mutunzi, niwe mutunzi w'imbabazi, niwe mutunzi w'amahoro ukeneye muri iyi minsi, canke nimba ubuze hari ikintu ushobora kubuze, niwe mutunzi. Uhoraho rero akubera umwungere, udukurikirane muri kino kiganiro, wumve ivy'Imana yakoze, wumve ko hari ico, nimba hari ikintu urindira imyaka myinshi wifuza ko Imana igukorera. Imana ntikorera ku mwanya wacu, ariko ikorera ku mwanya wayo. Imana ibahezagire. Kaze muri kiganiro cy'uyu munsi, Imana ibahezagire cyane. Warubizi. Kaze mu kiganiro couple, reka abakunzi bacu bivuge kugira ngo abakunzi ba Warubizi bamenye abo turi kumwe. Karibu mwivuge. Murakoze cyane, reka angure madame banza bibwire. Murakoze. Nitwa Joel Bazizane, hama nkaba umugore w'uyu mugabo. Soje. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Bienvenue Nduwayo. Hanyuma nkaba uko bivuze ndi umugabo w'uno mudamu mwiza mubona hano. Akaba rero dufite n'umwana w'umuhungu yitwa Iteriteka Exaucé. Tukaba tushimye cyane kandi tunezerewe no kuba mwashimye ko twana ikiganiro. Murakoze cyane. Imana ibahezagire cyane. Joel na Bienvenue ndabayambiriye cyane cyane, umunezero kongera kubabona, kongera kubona ari jewe Imana yatewe iteka ryo kushobora gukorana ikiganiro namwe. Murabizi ko muri abavukanyi banje Imana yampaye kuva kera, tumaze imyaka myinshi tuzinanye. So jewe rero niteka kuba Imana inteye uyu munsi kushobora kugira ngo intahe yanyu mugiye kuvuga inzi, ariko igiye gufasha benshi. Ndazi ko hari aho mumaze kwitanga kenshi, ariko n'umunezero kuri jewe kubera ndabazi, nzi uko intahe yanyu imeze. So numva ari iteka kuri jewe. Ariko mbere ko dutangura ikiganiro, iki kiganiro ni ikiganiro gifasha imitima y'abantu. Tuhaturonka ama message menshi cyane iyo tumaze gukoresha abatumire bacu. Iyo maze kuza mu kiganiro turaronka ama message atubwira muduha nimero ya naka, kubera aba yavuze ntinkahe yiwe, ugasanga hari umuntu ariko araca muri ivyo bibazo, ugasanga bari unye abo bantu tuba twatumiye bakaba bariko barafasha nabo abantu benshi. Ubu rero namwe mwitege yuko nyuma y'iki kiganiro hari abantu benshi bazobarondera kubera intahe yanyu. Numva n'umunezero ntangere. Rero niyo mpamvu mbere yo gutangura kino kiganiro twiragiza Imana kugira ngo ntaba ari twebwe, ariko izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo yoba umuntu umwe gusa iki kiganiro cabereyeho, umutima w'uruhuke, umutima wiwe utabagwe, kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icubahiro. Rero twabasaba abashitsi imisi yose niyo basenga, sinzi kumwe muri mwebwe yosenga kugira ngo twiragize Imana.
reka dusenge. Mana turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye ko umukunzi wacu udahemuka, turagushimiye Yesu kuri iyo opportunity uduhaye, turagushimiye mwami wacu ko waturemye ngo tukubereho, twamamaze ineza yawe, twamamaze imirimo yawe myiza, twamamaze agakiza kawe nk'uko watubwiye ngo tugende gushika ku mpera z'isi duhindura amahanga. Turagushimiye Yesu kuduha opportunity yo gukora ikiganiro hamwe na Ornella. Mana izina ryawe rishimwe kandi turasenga ibiza kuvugirwa hano byose. Turaguhaye kaze mwana ngo abe ari wewe ukora uvugisha imitima yacu. Mwami Yesu utugirire neza, turavuze ngo byose bigende neza cyane cyane mwana. Turasenga abaza kurikira ikiganiro, turakwinginze mana ngo ugende mu mitima yawe. Mwami Yesu ico washatse gutransmeta, ico washatse kubabwira kibashikire kandi kigire ico gihinduye mu mitima yabo. Tuze twumva kugira neza, tuze twumva imitima myinshi yakize, tuze twumva imitima myinshi yabohotse, tuze twumva imitima myinshi yaronse ihumure nkuko natwe waduhumurije, nkuko natwe watugiriye neza. Tuze twumve n'abandi mana ubwo buntu bwarabasesekayeho, ubwo buntu barabubonye. Izina ryawe rishimwe, tugushimiye no kuri iyi platform watanze kugira ngo umubiri wa Kristo wubakwe. Izina ryawe rishimwe ubu n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Ni umunezero rero muri iki kiganiro rero ngiye kubabaza kugira ngo mwidondore. Ego mwavuze witwa Joel, witwa Bienvenue, murubatse, ariko no mu majambo make Joel ninde? Ornella urakoze cyane. Nanje d'abord ndaryohewe cyane kugirana emission nawe. Urabitswe nkuko wabivuze umuvukanyi wanje wa twese kuva kera kandi n'umugisha mwinshi. Urabitswe twagendanye urugendo rwinshi mu bihe bigoye no mu bihe biryoshe. Twabanye mu bihe byinshi, twabonye Imana hamwe nawe turi kumwe. Rero ikindi cya kabiri nagira ndabashimire iyi YouTube canke iyi adresse yanyu nkura ndayikurikira. Ni ukuri mukora umurimo ukomeye mu mubiri wa Kristo. Ni ukuri ndabashimiye cyane we na Darlene Dada, nubwo ntamubonye uyu munsi, ariko nagira ndabankuhaje ko mukora ibintu bidasanzwe. Biradushikira, turaraba amatemonyage, turaraba ubuzima bw'abantu b'Imana kandi bigakomeza imitima yacu, bigahindura imitima yacu. Nukuri kuhaje cyane. Ndabitswe biba bitoroshe kwegeranya abantu, kwegeranya ibyiyumviro, gukora ibintu byose ni ikintu gikomeye cyane. Twagira tubashimire kandi vraiment ndabankuhaje personnellement. Byarantangaje nyine kuko ndasigaye gukora ama emission ariko Imana ishimwe ingabire zawe ni nyinshi finalement zogenda sija habona. Bon nkuko ubinsabye rero bidondore muri make. Nitwa Joel Bazizane, nkuko nabivuze ndi umugore wa Bienvenue, hama ndakijijwe. Nakijijwe kera ndi umwana muto mfise nk'imyaka nakuriye navutse nsanga abavyeyi banje bakijijwe nkurira mu muryango w'abakozi b'Imana, ariko personnellement jewe nakijijwe neza à 9 ans mfise imyaka 9. Niho namenye neza ko ubuzima bwanje buhindutse kubera kuba muri Sunday school n'iki byari nka routine bisanzwe, ariko ico gihe ndavyibuka, ndibuka n'ahantu narindi muhira, ndibuka mfata iyo decision mbwira Yesu ngo ndaguhe ubugingo bwanje, ubuzima bwanje. Numva nshaka gufatana na Yesu bitari byo muri rusange, kandi Imana uwo munsi ingirira ubuntu budasanzwe. Isi yose nibutse uko kuntu nanje nabaye muri uwo mwanya, mpora numva ari privilege dasanzwe. Navuze ko ndize umunezero n'ubuzima bwanje bushiftinze bugiye ahandi hantu. Numva habaye ikintu kidasanzwe muri jewe, kandi ikintu cari gitangaje nuko uwo munsi nyine nabatijwe muri Mwuka Wera canke muri mpemu. Niho
gito uko nyene numva nkuko tuvyiga mbatijwe no muri mwuka wera rero ni ikintu novuga ni decision ikomeye mu buzima bwanje iyo ni presenta ico kintu mpora numva noshira ku ingufu kuko nico kintu kingize niho namenye impamvu ndiho hama muri iyo presentation ndakijijwe nyine nkuko ndabivuze tuba i Kigali mu Rwanda hanyuma Imana yatugiriye neza nibaza ko arico gituma wanadutumiye nyuma y'imyaka 15 tugize mariage niho twashoboye kuvyara iyo myaka 15 yose nayimaze ndi mu rugo ariko ntaraba umumama nitwa ko ndi muka bienvenue ariko Imana itarampa ubwo buntu bwo kwitwa umuvyeyi bwo kwitwa umumama ngo mvyare rero nyuma y'imyaka 15 Imana yarabikoze izongera turaza kubivugana hanyuma ikindi mu buzima busanzwe nsengera muri Eglise Vivante ndumva ari ivyo ego wow karibu bienvenue nawe twibwire mu majambo make ego je nanje nko mwavyuse nitwa bienvenue Ndowayo ndi umukristo dusengera muri Eglise Vivante nkuko madame yabivuze tuhana mu gihugu cy'u Rwanda dusengera aho muri Eglise Vivante aho bitirebero Burundi naho twahabaye imyaka itari mike twasengera muri Eglise Vivante yo kwijabe hanyuma Imana yangiriye ubuntu vuka navukiye mu nzu y'abakristo wanje yari umupasiteri muri Eglise Pentecote y'Ikiremba mu Kiremba Sud abahazi mu ntara ya Bururi mama yari aho ari mama pasiteri nyene hanyuma nari umwana wa 11 mu bana murumva yuko nari umwana muto cyane mu bana benshi rero mu gihe nsenga iminsi yose sinibagira gushimira Imana kubona yaranyemereye nkavukira muri uwo muryango asanga abavyeyi n'abakuru banje n'abashiki banje bose bashima Imana byaranezereye cyane n'umunsi ndacyabishimira Imana nagiye kwakira Yesu mwami n'umukiza mfite nk'imyaka 8 niho mbona ko bigoye twe kumenya neza ngo wamwakiriye ryari kuko ubona wabikuriyemwo ariko nibuka yuko nagize experience neza ku myaka 8 niho mbona ko nagiye ndafukama bavuze ati abashaka kwakira Yesu mfukamamwo hanyuma natanye umunezero tagira ukuvuga wa wundi wumva yuko ugenda no mu mwibara barugero twenga bo kubaza ngo twenge ikitumbi cere cyo kumva umunezero kuzuye ngeze mu mwaka wa gatandatu nabateje mu mazi menshi hanyuma umwaka wakurikiye imyaka 2 ikurikira batizo muri mpwemu yera tugenda gutyo no rero mu nyuma imyaka myinshi irenganye nahura none umupfasoni yakira umukobwa nuko twava dukora mariage nkuko yayivuze rero Imana iraduhaye izina ry'umwana umunsi wa mbere wa mariage twakoze mariage uwo munsi nyene mwijoro tuvuye muri dine hajya dutahana n'amakado menshi madamu asigara araba amakado baze madamu ntiyojya amataraje ico bamwaye naravye dukeye hajya ninjiye mu cyumba negamiye umuryango ijwi ry'Imana ngo umwana azokwitwa itera iteka narinzi ko ca tumuronka inyuma y'amezi 9 nkuko tuba tubimenyereye biba bisanzwe ariko byadusavye kurindira imyaka 15 n'amezi 3 itera iteka araza tumuhajyaze n'Imana yatubwira none ubu nakana gashimishije kana kagahungu ka imyaka 2 n'amezi 5 hanyuma kandi no babwira yuko yanaduhaye n'andi mazina 3 yabari umunawe amen abo rero turabarindiye ntibaraza ariko nabo bazoza amen amen bakoze wow bega umunezero nimba ari kubera ndabazi sinzi aho ndi buhere kubabaza ariko ikintu kimwe kugira ngo muhejeje kwivuga muri abana bakuriye muri famiye z'abakozi b'Imana mwakuze ijambo ry'Imana muja muri Sunday school mbega gatoya mu majambo makeya kugira ngo twinjira mu ntahe nyene nyezina y'ugo rugendo kugira ngo muronke uwo mwana mbega gukurira muri izo famiye z'abantu baba bakijijwe
nihe challenge ama challenges mushobora guhura hageze nko kuri choix du conjoint kuko iyo nzi yuko iyo umuntu ashoboye kurata kuri ico kintu agize choix mbi bishobora kuafekta urugo mu myaka iri imbere kuko iyo uhusha gatoya Joel canke Bienvenue hama umwe muri mwebwe agateba nizihe challenges mushobora kuba mwarahuye muri abana bo mu gipasiteri mufise abantu benshi hirya no hino muvuga maybe Joel atubwira kuri kote yiwe na Bienvenue nk'umuhungu ico gihe na Joel ko bien sûr ashobora kuba yararonka abandi ariko ni kiki cagukonvince ko Bienvenue ari uwawe canke Joel ari uwawe? Onera urakoze abasha ibibazo bya buri Hefman haba hariho na pression maybe y'abavyeyi ibiki mwarakuriye runaka kwa nakandi barasenga cyane bameze neza ako kantu niko bakarahabaye nijo shaka gato ko muvugako kubera tutaba duhura na bimwe nubwo tuba twakuriye mu miryango y'abakozi b'Imana twavuze dusanga bakijijwe nkanje ku ruhande rwanje jewe ndi umwana wa 4 iwacu hanyuma tuvukana turi 10 hanyuma ndi umwana wa 4 imbere yanje hari abatatu navutse ndi umwana wa 4 ariko ndije ndi umukobwa mukuru donc imbere yanje hari abahungu 3 n'inyuma yanje hari abandi bahungu 2 donc nigeze kwisanga ndi mu bahungu 5 ndi umwe mu nyuma haza abakobwa 2 mu nyuma haza abandi bahungu 2 donc turi abakobwa 3 n'abahungu 7 ariko muri abo bakobwa nije ndi mukuru kandi abo bandi ndabaruta cyane byumvikana ko nagize responsabilité yo kuba umwana wo mu nzu nyene ari ufite ama responsabilité ndi muto ariko reka nsimbe nje kuri ico ca choix de conjoint nababwiye ko nakuriye muri Sunday school nkurira muri chorale ndi umwana muto nisanze ndirimba nisanga ndi muri chorale niga primaire ndirimba niga secondaire ndirimba nja muri université nkiririmba ufite ubuzima bwanje bwari kw'ishure ku rusengero no muhira n'abagenzi banje baba ari abagenzi bo mu rusengero niho twuva atahandi hantu nzi atayindi monde nzi hanyuma aho mu rusengero n'abandi nakuriye muri Eglise Pentecote murabizi ngene hari strict hari amategeko meza yadukujije ndabishimira Imana cyane mama wanje yari umwigisha muri Sunday school urumva naja muri Sunday school nkasanga ni wanyigisha nta hantu nefse na hamwe ndamucikira twagera muhira nkagomba ko umukobwa w'indero twagera mu rusengero nkategetswe ko umukobwa w'indero abagenzi banje bakaba abagenzi ba mama abagenzi banje abavyeyi babo bakaba abavyeyi b'abagenzi banje ufite yari cercle yugaye ariko ntanguye gukura bien sûr hamwe umuntu aja muri secondaire nsubiye inyuma gato primaire ahantu niga kuri eglise ya ku rusengero iwacu twari dufite ishuri donc nava mu ishuri nkaca ninjira mu rusengero muri Sunday school abigisha banyigisha mu ishuri muri primaire nibo banyigisha no muri Sunday school umva niro akantu gato ngeze nko muri 5e primaire je sinenzi ko ari abantu badakijijwe kuko niga ku ishuri umwigisha wanje akijijwe aririmba muri chorale ndamuze ananyigisha hama nkacanja ku rusengero donc naguma mbona abantu gusa mu rusengero mu ishure twabanza gusenga bakabanza bakatwigisha ijambo ry'Imana en fait c'était la vie iri chrétienne ahantu hose muhira tukabanza twari dufite nka culte naho nyene ku mugoroba imbere yo kuryama twari dufite chorale twaratoza amashikanwa bijya biba mu rusengero byabera no muhira wumve combien nta yindi monde narinzi ariko ngeze muri secondaire none natangiye kubona ko hariho abandi bantu badakijijwe ntangura kubaza ibibazo ntifinalima hari abantu badakijijwe muhira bakadusigurira yego hari abandi bantu badakijijwe nibo mutegezwa kubwira ubutumwa nabo bagakiza ukabona kamwe ntivyoroshe reka nje muri kote
yo guhura n'ama challenge y'abahungu canke kubona ko hari ibindi bintu bikorwa hanze wowe utazi nk'ibintu by'amapicnic urumva maze kuja muri iryo shure telma kubera vyari ibintu bishasha naragera muhira nkababwira nti ishure nasanze hariho abana bambara nabi bambara utuntu tugufi bambara amapantaro ko jaho nasengera n'amapantaro bambara bakambwira ati ko birabaho ati mugabo wowe si gutezwa kwitwara byo nkabimenya hama uko ngenda nkura rero ukabona nk'umuhungu araje arakwegera mugabo ndabizi neza ko kirazira twiwe baratwigisha ko nta muhungu n'umukobwa bakundana batari abantu bagire mariage urumva nivyo bije jewe nicafasha aho niga niho twuva ubwo buzima mfise bwo muhira kuko maze kuja muri secondaire kandi nagiye mu mashuri asanzwe nk'abandi bose atari yo ku rusengero niyo truva nahagurutse nko muri recreation canke abanyegereye nkatangura kubabwira Yesu ufite barambaza ati kubera kudatrisha kubera iki wewe tugize picnic utaza kubera iki umuhungu akwegereye umupupusa ntangura rero nkaca ndonka akaryo ko kubabwira je ndakijijwe kandi twe baratwigishije yuko ukundana n'umuhungu abavyeyi bawe ndabaho babikwemereye kandi ugire mariage nwe twiga umva hari mariage twira tugira nari nka ka interesa mu mashuri rero ivyo byaramproteje kutinjira muri ivyo bintu ndibuka ko nagera nk'ahantu muri groupe y'abana twigana nkasanga bariko baravuga nk'ibintu nyene bibi bitari ivyo baca banuma bagahindura conversation bavuga ati pastor araje duhindure conversation ivyo ndabisimbuke c'était adolescence yanje nayimaze mu mana onera urabizi twaraja kuri église nka jeudi muri vacances tukasenga kuva jeudi gushika dimanche bwari bwo buzima igihe c'amashuri cari c'amashuri igihe ca vacances kwaba ari kuja gusenga kubera iyo kohane naririmbamwo no kuja kuvuga ubutumwa mu misozi ahantu ruguru ufite bwari ubwo buzima ariko uri hageze mu gihe ca choix de conjoint jewe personnellement byarangoye kubera sinigeze ntegurwa kumenya ingene bigenda niho twuvye nakuze ngeze mu myaka yo umva wowe ntushobora kubabwira ngo ntiharagera bo bari hariya batagitinga ati uriya mukobwa ariko arakura turamurindiriye ufite je naguye mu gihe novuga co kuba abordé ntari préparé kubera sinarinzi ingene babitegura sinarinzi ingene bigenda kubera uwo mwanya wanje wose nawumara muri ivyo abagenzi banje barabo nyene turiko turasenga muri ivyo ku buryo n'umuhungu akwegereye wacukemeye ati mu izina rya Yesu ukumva n'umuntu aje gutesha intumbero rero ntibyari binyoroheye kumenya ngene ngira shwa hanyuma ikindi kumwe abandi bantu basengera abantu bazobana bakabasengera bakabitebamo je sinigeze ndabitebaho natanguye no kubisengera ndiko ndakura mbona harimo abagenzi banje bakoragira ama mariage nkikanga avuga finalement nanje nshobora gushikirwa ndibuka vraiment ko ntabitevyemo nabona narabisengeye bisanzwe avuga ati mana umugabo wanje wanteguriye uzumumpe nkumva birakwiye ariko ndibuka ko muri jewe nubwo ntabiprecisa narumva ko ntezo kugira mariage n'umuntu akijijwe nkagira mariage n'umuntu numva nkunda physiquement mugabo nta sinigeze fata wa mwanya ngo nandike 1 2 3 4 kubera nawe ni wacu muhira papa na mama babanye neza je sinigeze mbona urugo rubi rero sinarifise impamvu zo gusengera urugo mugabo finalement nagiye gusanga ari kubera ntigishijwe abandi biba bikenewe rero bref sinasengeye cyane umuntu tubana n'ubuntu bw'Imana buri gihe ndavye bienvenue ndamushimira Imana kuko vraiment sinigeze ngira uwo mutwaro ngo Mana ngo uze nk'umugabo ngo ameze uko ariko Imana yarabiravye yavuga ati aka gakobwa reka ndagategurira umuntu kubera nako katazi ico gashaka namutegurira umuntu bakwiranye bizogenda neza no kuri ni faveur nagize bidasanzwe kuko niwe muntu wanje mabangira emosi
hanyuma rero guhura kwanje nawe muri ibyo nyine nayo mvuze ko ntari prepare neza, nari mvuye mu yindi relation itagenze neza kubera kwa kuntu nyine ko kutamenya. Hanyuma byagenda neza muhira, ari relation ubona itishimiwe no muhira, je bikancanga avuga pourquoi mugabo finalement ariko umugambi w'Imana nyine uteza kuja ko Imana yateguye. Jewe personnellement shimira Imana, shimira n'abavyeyi batubera amaso. Jewe ndibuka ko nahora mbyuka mwijoro, umva ko turi abana benshi ngo nkaba ndi umukobwa mukuru, mama wanje na papa wanje bari bafise nk'ikintu cyo kumproteja. Ngira barabona ko ivy'urugo atavyonzi canke peut-être nta notion nyinshi ndabizi ko innocent. Yego bakumva bomproteja ntiba nkusinje mu byo batazi iki. Hama ndibuka ko ico gihe maze kubabwira nje dafise umuntu turi kumwe, narabonye ko bikanze kuko bari bazi ko ntaragira iyo maturité hataragera. Hama finalement nyene bumva muri bo ntibavyakiriye. Hama nyene birangora nanje ko sinese ngene n'explica igituma nishiki, ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko yo niyo imenya ibikwiriye. Hama iyo relation bien sûr ntibyakunda mugabo miraculeusement niko novuga. Kuko uravyumva mvuye muri ivyo naye numva nanje mbenga nagize erreur, navuga Seigneur il faut que nihotira nubwo ntazi ngene bigenda ariko ukanyoriente. Ariko Imana inzanira bienvenue comme un cadeau. Yamumpaye vraiment nka cadeau ntabizi, nje ahantu gato ingenda bivuge ko gatoya ndi perdu muri ivyo bintu, mvuga ni gute none umuntu ashobora kuronka umuntu ari we, kuko numva nyene okay ubwo nazana n'undi nzosanga atari we, nzoguma nzana sanga atari we. Ndavuga Seigneur rero ifuko ico gihe ndibuka ko nagize ikiganiro n'Imana ndabwira ariko urabizi ko ndi uwawe, ndi umwana wawe, ndashaka niko nabwiye Yesu vraiment Yesu ndashaka ibintu bimpa amahoro, nimba nivyo kugira mariage bitari ivyanje je suis bien, nta kibazo mfise, numva vraiment ndi meze neza kubera onera nta kubesha sinari nzi experience yo gukunda. Ana mwe bandi bavuga ngo barakunze ibintu birakomera, je experience ntayo narinzi. Nari numva kubaho ntanakunze canke ntabana n'umuntu numva biri ari bisanzwe. Ndabwira Yesu rero ico gihe mbonye binkomeranye, ndamubwira nti Mana rero ndo wawe, turabetse ko atabindi bintu nzi, sinzi no kugira iyo choix, sinzi ngene bigenda, peut-être narihenze, please sinshaka gusubira gutatona, ndi mu maboko yawe. Narabwiye Yesu ngira nze ni irundurure mu byawe, ibindi uzobimpa canke ubyihorere n'ubundi je suis bien comme ça. Hanyuma omera haheze iminsi nja gusaba stage. Nari niga muri université mu wa kane, nja gusaba stage nyene narahejeje, hasigaye nyene ko nkora stage. Hama ni retrouva ndi nagiye gusaba stage ahantu bienvenue akorera, hamuzi atana rimwe ndamubona. Ninjiye nsanga abantu ngiye gusaba stage niwe atanga stage, niwe mudiheke waho hantu. Nkimubona tutazinanye, nkimubona nk'umukubise ijisho, numva uwo muntu numva mbona ni mwiza ataranavuga. Ikintu rero cantangaje yaciye anyakira, acirambwira ngo karibu, antwara mu biro vyiwe. Antwaye mu biro vyiwe normalement azi kwakira abantu neza, avuga neza. Acambwira ngo karibu, ngo tugufasha iki. Kubera ko ukuntu avuze n'ingene anyakiriye numva n'ivyo nje kumubwira ndavyibagiye. Ni tipe mwiza gutya yahora basi. Numva mu mutwe harajemo akantu mbwo cyane kubera deja ivyo mvuyemo nabwo ni oh non de Jésus ni Yesu, ndagusabye nje urabizi ko n'ibintu by'abahungu ntavyonzi, ndagusabye uyu muntu nawe ariko kunderaja mu mutwe. Okay ndashira ubwenge bugihe, ndambwira nti jewe bambwiye ko mutanga stage ngaha, arambwira ngo mwebwe turayitanga mugabo ngo turiko turakurikira, acambwira nyene ivyo ntegezwa gukora.
hama nta bintu byinshi yambwiye aca aransengera. Yesu we ansengeye Imana yanje umuntu ca ndamusezera ca ndagenda, ariko bukeye kubera yari procedure nyene yo gusaba iyo stage dusubira turahura, hama anyakira neza ufite akiyo yiwe, niyo navuga nti no bishoboka uyu muntu avuga neza gutya, ambwira ngo ndamubwire témoignage ufite yari institution iri chrétienne, bari bafite amaprocedure ukuntu babigenza kugira nyene ngire bigufi tumara igihe turi muri ivyo ngo ndiko ndasaba stage, finalement dusanga ibya stage sivyo acahazamwo ibindi ariko ngaje gusimbuka ibintu byinshi. Ikintu canyeretse naragize ubwoba ndavuga nti ngiye gusura mu bindi bintu n'ivya mbere bikiraho. Ibuka ko nashitse muhira mera nk'uganirije papa wanje, ndamubwira rero ntari uwundi muntu acambwira ati n'ivya mbere ntibirahera bimeze gute, ndamubwira yane bimeze acambwira ngo ke ntacu guto turambwira uko bimeze. Yarumva ko atwarambona ko ngira nta iyo domaine ntayizi, arambwira ati uzoze urambwira nk'ibintu bimeze okay fine, nkamubwira nababwiye ico gihe kamwe maze guhura na Bienvenue naragerageje kumenya nawe amfasha, kuko naciye ndamubwira histoire y'ibintu mvuyemo n'iki, agerageza kumfasha no kumbwira uko ibintu bigenda, hamwe no gufashwa n'abavyeyi ibintu bigenda neza. Mugabo ngerageje kugira conclusion gato, peut-être ngira yoba ikindi kiganiro ca choix du conjoint ku muntu aba atarateguwe. Jewe vraiment ni Imana novuga nti ni Yesu yansamye, amakugwa mu maboko hamwe ndabifashijwemo n'abavyeyi. Nibaza ko abavyeyi batigeze bibaza ko abana bakuriye mu nzu y'Imana, surtout muri iyo institution ziba ziri strict, biba biri ata bintu baba ko uba umeze nk'umuntu uri muri cercle ahantu ayandi maso abona ahandi, ubundi bwenge ubuzi ko, kandi navyo ndabishimira Imana kuko uba uri uzigamwe neza, nubwo hariho bimwe utamenya, mugabo ivyo ubufise biba bikwiye, biba biri iby'agaciro gakomeye kazoguherekeza igihe cyose uzoba mu rugo. Rero je ndashima Imana cyane ko Imana yampaye urugo rwiza, irumpa nka kado cyane cyane. Ndavuga umugabo mwiza, imumpa nka kado. Numva vraiment Imana yampaye gift idasanzwe mu buzima bwanje. Tubandanya ko byinshi wabivuze, ikance mbaza abandanya atubwira urugendo. Mwatubwiye ko mwabyaye nyuma y'imyaka 15, Bienvenue yabivuze. Muri urwo rugendo rwo gutegereza, urumva yavuze yuko izina yari hawe umunsi wa mariage. Yotubwira gatoya tukinjira mu ntahe y'ukuntu urwo rugendo rwo gutegereza imyaka 15 nk'umutware, challenges yabibonyemo, uko ikintu yovuga kugira ngo experience yaciyemo mu bwo ikintu yovuga kugira kinafashe n'abandi bari kwadukurikirana, kumbure bashobora kuba bafite imyaka irenze yonye bari kirindiriye, ariko Imana tuzi ko Imana twizeye ntacyo idashoboye. Muri yo natubwire urwo rugendo gatoya, Imana imuha iryo zina, mbega n'ivyakurikiye kurindira gushika imyaka 15 arezuma, twumve urwo rugendo nawe kuri kote yiwe, nawe turaza kuri kote yawe twumve ko byari bimeze. Murakoze cyane. Byongora kuvuga cyane ingene urwo rugendo rwagenze, ntameze nk'ubanza gusubira inyuma gatoya, ariko ndabinyarutsa. Reka ndababwira yuko jewe numva bitandukanye gatoya n'ivyo madamu yavuze, ingene wewe atasengeye cyane urugo. Je narusengeye kubera ndi mu mwaka ngira w'umunani cyangwa mu w'indwi, nagiye muri mariage y'umuntu w'inshuti ya hafi. Abana murabizi bakunda ibintu by'ibirori, by'ubukwe, byo kubona bari mu birori, indirimbo zivugwa, batamba, tujya tunywa.
hanyuma rero iyo mariage yari iryoshe cyane kuko yari umuntu aja ava mu bihugu byo hanze atwaye umuntu tuzi, hanyuma mariage iraryoha, ngenda no kubaraba aho baba ahantu heza, ajya ahantu hejuru aho ubona Tanganyika n'ubwato bugendamwo, wicaye muri saro ukaba uri kuraba no mu mazi, byari ibintu biryoshye cyane. Ariko inyuma y'amezi nk'abiri yonyine ko ahantu arahagendera kenshi nza gusanga bantu ibintu byahindutse, bari kurwana, bari n'amarira n'induru mu nzu. Nyuma y'amezi abiri kuva umunsi rero natangiye gutinya urugo, natangiye gutinya mariage, natangiye kubona yuko ibintu vya mariage biteye ubwoba, nimba bishobora gutangura neza nyuma y'umwanya muto bikagenda gutyo. Ndibuka yuko rero ariho nafukama, niga nko muri weekend ndafukama n'abantu Imana, ibintu nabonye muri rwa rugo nimba urugo ari kujya zimeze, ndasabye zombwire ndonderera umuntu tuzubakana kazogenda neza tukabana neza atari nka bijya bintu nabonye. Rero nico kintu naciye numva yuko urugo ruteye ubwoba, ntangura kugisengera nkiri muto. Ngeze mbere mu mwaka w'12 nabonye ndiko ndakura, naravuganye n'Imana, ndavuga rero Mana twumvikane. Urabona urumva tuba turi muri za adolescence babishushe, ndavana Imana je ndiko ndaraba ndumva mfise ukuntu numva umuntu numva nipfuza ko tuzobana ingene bameze, mu buryo buri physique, mu buryo buri spirituelle, mu buryo buri intellectuelle, ndumva nipfuza umukobwa azoba asa gutya, azoba ameze gutya, azoba yizibi, azoba asenga gutya. Niba ko nafashe urupapuro ndavyandika, ndabana rero Mana reka tuvyumvikane, ndakubwiye ibyo nipfuza, wowe uza gufata bya bintu nipfuza, ni usanga nasizemo ibintu bibi ubikuremo, mu basanga ibintu byiza nibagiye ubishiremwo, hari mu muntu uzoca umuma. Ndaza kubabwira akantu gatwengeje gatoya, natangira ndamuvuga mu buryo buri physique. Ikintu gitwengeje no kubera navuze nti Mana mu bintu je numva nkunda, kandi je nibo babishizemo kubera ibintu by'amaguru tubimenye iyo biva ngira turabiremana. Je ndumva nkunda umukobwa azoba afise imishatsi yayindi nyagara ku mutwe, none mwugira guki ikacinyagara bagize umutwe gutya icyo imwe y'abazungu. Iriya mishatsi ndayishaka, ndamucapa gushika no ku mano. Handavuga rero azoba yarize gutya, azoba asenguku. Bano gusenga hari icyo tuvuga uti Mana umuntu asenga kwa kundi wapivire muzungu, umuntu asenga muri buno buryo. Ndandika ku rupapuro, mpereje kurwandika ndaruraba, nsubiramo ibyo nanditse, sanga umuntu nanditse ntabaho. Uyu muntu nanjye wo muntu manabonoronka no kuko navuga rero Mana wewe urumva uri Imana, uri Imana naho yo batabaho ushobora kumurema, kandi we haracari kare nyawo yazogera ngira Mariya azoba yarakuze. Hanyuma bica bijaho agenda rero, igihe twahura yavuze yuko yaje akansanga aho nakora. Ikintu nababwira kandi nshaka kubwira n'abandi bose bashaka kuba ko bari bagitegereje bataragira ingo bakiciyumvira ndatora nde, ikintu nabonye Imana n'ukuri niyihitamwe umuntu azobana n'uyundi, cyane cyane iyo wabisengeye. Imana yaramuzanye ndamubohaje, ubwa mbere coco numvise amahoro atemba nk'uruzi mu mutima, ndavuga uyu niwe nari ndindiriye. Ikindi nababwira yuko ya mishatsi nasaba Imana yari yashizeho, yari afise imishatsi yiwe iri naturelle, apana kuko twumva twari abapaneko turazi nta bintu byo kudefriza ntibyemewe. Ariko yari afise ya mishatsi Imana yari yarayiremye yishirako ya yindi nyene nshaka igendera nyagara kandi ari naturelle. Arumira bari Imana nako warakibutse ko nari narakavuze, nako yagashize ibiramumpaye. Hanyuma nkuko nabwiye rero twavuye dukora mariage muze kumenyana na mariage yacu n'ivyatevye, byabaye mu mwaka umwe.
twabonanye mu kwezi kwa mbere dukora mariage mu kwezi kw'icenda. Numva nta mwanya byamaze. Umwaka umwe kwabaye mu kumenyana na byose na dote mariage byose byaye umwaka umwe. Hanyuma umunsi wa mbere wa mariage rero hariho gato dusubiye inyuma gatoya, hariho ikintu nari narasenze ndasaba Imana. Nari narakoze triangle ku gapapuro ndacapa triangle. Mana iyo umuntu n'ubundi bagiye kubana arawusanga umwe afise imico ubundi akagira iyindi, ugasanga urwo rugo rugiye kubaho nabi kubera yuko umwe kumbere yagoye ubundi, usanga kumbere baguye no mu busambanyi, cyangwa nawe ugasanga mwaratutse uyundi, ugasanga bya bintu nabona muri rwa rugo birabaye kubera ko muri kutumvikana. Ndagusabye wowe uzotubere le sommet du triangle. Amen. Jewe nje mu imfuruka imwe, umudamu aje mu mfuruka yindi, we nawe wero some kugira ngo turabe. Nubona tugiye gutrebisha, nubona tugiye kugwa mu nzira itari nziza, utusame. Amen. Uburi hejuru tubone. Iyo triangle nabwire narayiteguye no kuri invitation ya mariage yari iriko. Hejuru handitse ko ngo Jesus, mu mfuruka imwe handitseyo jewe, mu yindi mfuruka handitseyo Joel. Kuri kati ya invitation biriko. Wow. Rero twinjira muri urwo rugo umunsi wa mbere mariage nkuko nabibabwiye mwari mubiyambajije. Rero Imana itubwira ngo umwana azokwitwa itera iteka. Tubwiye ko azokwitwa itera iteka, abantu bumva ikirundi itera iteka no kuvuga ngo wahawe nk'icubahiro, ushizwe mu kibanza cy'icubahiro kandi kumbura utari unahakwiriye cyangwa batari bakwibutse kuba gushira. Byasa naho ntaryumva neza, numva ntatahuye neza ikintu iryo jwi rimbwiye uko teka numva umenga twari turifise abana twavukiye mu nzu z'abana abakozi b'Imana. Nkoze mariage ndi umwana wa 11, papa na mama barahari, batashe ubukwe nibo bamvuga ijambo. Ngiye gukora mariage ndi directeur de l'information muri iyo radio. Mfise imodoka bampaye y'akazi. Fumenga nifise iteka, none nzovyara umwana ndamwita ngo itera iteka nkaho menga nagiye nifise. Ariko Imana ibizi impamvu irakubwira mu gahari kabituwe buretse bizokurikirana navyo rame. Nuko rero twarindiye mu mwaka wa 2008 niho umudokiteri umwe yatubwira ati ibintu byanyu n'ukuri ntibyoroshe, ibintu byo kubona umwana mwebwe bishobora kudakunda canke ntibinakunde bambe canke bikagorana. Nibuka yuko mva kwa dogiteri ngenda kuri ya radio nakorera, nagiye nivugana mu ibarabara nti ibi bintu birabaye, urugo rwacu kwere ni rwanda bazovuga ngo rwa rugo ngo rutavyara, rwa rugo batamwana bagira. Ariko nibutse yuko Imana yigeze kunkorera igitangaza muri 99 inkiza pulmonary ngwaye infection pulmonaire. Ngwaye ndevye banyinjije ibitaro, banyandikiye ibitaro ko ninjira saa 11. Bukeye bwaho ibitaro sinavyinji, ahubwo bikeye Imana yankijije mu buryo bw'igitangaza, bandakize infection iraguruka. Ariko l'église vivante yo kwijabe ni igitangaza cyabereye. Hanyuma nivyo nabwiye shetani nti wa mwaka wagombye kunyica mugabo narabayeho, rero n'umwana azobaho. Amen. Niko naciye ndonga ijambo riri muri Zaburi 125 ku murongo wa 3. Iryo jambo rivuga ngo kuko icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Ndabwira shetani icumu rarishinze mugabo siho rizokwama, rizoshinguka. Cyo ndabwira shetani ndagomba kumenyesha ahubwo shetani ibintu bizokurikira inyuma yuko tuzotwaronse uyo mwana uvuga ngo nazobaho. Inyuma yuko tuzotwamuvyaye doheje gutanga intahe mu rusengero, ntituzoja ahantu mu hoteli ku mugoroba w'uwo munsi, ntituzoja mu hoteli duhamagara abapasiteri, duhamagara abantu tuzi ko batevye kubona uruvyaro, ntitubabwire ngo hari Imana ishingura icumu. Amen.
biratangaje ariko haciye iyo myaka 15 n'amezi 3 umwana aje ndagiye kubona tuko tugira icyo kiganiro na Honera yabibonye n'amaso yiwe twagiye mu rusengero dutwaye umubebe dushima Imana ku mugoroba tugenda mu hoteli urabyibuka i Remera twahamagaye abapasiteri bakeya twari kumwe n'abantu twari twaramenye batevye kubona urubyaro turababwira ngo hari Imana ishingura icumu. Honera urabyibuka niwe wari uri nawe wari kuraririmba uwo munsi muri hoteli hanyuma tubwira abantu ngo namwe amacumu ashinze iwanyu Imana izoyashingura. Honera ngira ngo amakuru ushobora kuba warayamenye wari MC ujya munsi nimba wibuka wa mudamu yari MC yaramaze imyaka 15 nawe no munsi nafise umwana w'umuhungu nyuma y'imyaka 15 n'amezi 7 ego n'abandi rero mu nyuma bagiye bavyara Imana igenda ishingura amacumu gushika no munsi ikomeza gushingura amacumu. Murakoze cyane. Amen amen. Joel nawe yatubwira gatoya ubwo rugendo ndabizi yuko nk'umudamu abagabo ndabakunda kuko ntabwo baja muri details nyinshi ariko abadamu baraja mu details duto hari akantu wigeze kuvuga Joel uri kuravuga intahe yawe maze kuyikurikira akatari gake uravuga karanyubatse ukuntu mu Kinyarwanda bakuvuga ngo ni kumwaza satani kumaramaza satani ukuntu chaque fois igihe wari ufise inda igihe cyose wamaze wipima ugasanga ntayo ufise ngo umaze kuyisama ngo yipima every single day kugira ngo umaramaze satani uvuga ati ca gihe cyose ndapima biri negative ubu ndapima biri positive. So Imana kukuyobora mpemu yarakuyobora usharinge gato iyo experience imyaka 15 ubwira bariko baradukurikira kugira ngo nabo baremeshwe nta kindi kiganiro kihabera no kugira ngo kigire nubwo yobu umwe gusa ya Imana baheze. Urakoze cyane Honera nkuko Papa Exos amaze kubivuga iyo myaka 15 ntago yari yoroshe cyane kuri ibyo uvuze ku bagore ku badamu ntitubyakira co kimwe nk'abagabo. Je ndibuka ko tukija kwa muganga twene twatevye no kuja kwa muganga tukigira mariage nukuri twari tuzi ko ari ibintu biri normal ko umugabo n'umugore bahuye bavyara no twari twumva ari ibintu biri automatique ku buryo haheze nka 2 mois twaragiye kwa muganga juste kuraba ko twabona amenga nta bimenyetso binyereka ko ntafise inda biriko biraza tuja kwa muganga n'uwo muganga ndibuka ko nawe kugeza ubu twibaza ko yibeshe atubwira ko mfise inda kuko naye nagize nyene gusimba iminsi mugabo après kuja kuri uwo muganga ibinyereka ko ntafise inda biba biraje mugabo twemeza ko ico gihe ari docteur ashobora kuba yarihenze kuko effectivement tumaze kuja kwa muganga twarivuje tumaze kuja kwa muganga no mu docteur yatubwiye ati turabivuga kugira dufashe benshi dufasha abantu baba baca muri ibi bibazo. Ikintu nakundiye bienvenue cabaye ikibazo c'urugo nico kintu twe cadufashije cabaye ikibazo c'urugo ntibyavuga ngo ni jewe bidakunda ngo siwe ngo niwe bidakunda ahubwo byabaye ivy'urugo cari ikibazo cacu twese. Tumaze rero kuja kwa muganga umuganga amaze kuvuga ati biragoye ariko umuntu ashobora kubaha imiti tukagerageza. Bon, ico gihe no twabonye kwame ko hari ikibazo hanyuma imiti yaduhaye effectivement nta kintu yakoze. Ico gihe reje noho nabonye réellement ko ikibazo gikomeye kuko naciye mbona n'umuganga aravuze ko bishobora kugorana kandi yapima ibintu biri normal bisanzwe by'abandi bose akabona nta kibazo mugabo yaje mu kintu byita by'ama hormone akaba ari habona ko hariho ikibazo kandi akanatubwira ati hari umuti ushobora kubikosora uwo muti twawufata bikanka. Ndibuka vraiment ico gihe maze kunywa imiti bikanka docteur akambwira ati
dushobora kwavansa tukarondera iyindi miti iri kuko harageze igihe aranatubwira ati ntaco fise ngiye gukora kuko umuti nandi kuguha n'uyu n'abandi bose bagira ico kibazo ko ikibazo n'abandi bagira kiri no gisanzwe c'ama hormone deséquilibre hormonal aratubwira ngo uyu muti nta kindi kintu kivura iyi deséquilibre kiretse uyu muti kandi uwo muti uzimbutse bonera ikintu cantangaje nuko utangiye kumenyana n'abandi ba mama bitarakunda ukumva mufise ikibazo kimwe je narabarangira uwo muti après un mois bakaza kambira ngo basama n'umuje byankirahi nyuma rero niho nafashe igihe cyo gusenga ndi nyene ndumva réellement ko hari ikintu Imana ishaka kuri ko no kuri jewe maze kubona ko ari ahantu nyene nteza guhagarara ndabwira Imana ntivyari vyoroshe ko deja nemaze kugera nko mu myaka 4 ibibazo bitangiye kuba vyinshi abantu bakubaza ati ntibirakunda n'ubu babona ukoroye ngo kwaye umugisha hewe uko ibibazo biri bizarre ariko societe yacu kuyirenganya niko abantu bakuze bazi ko nagiye mu rugo hari ukuvyara kandi iyo utevye amaso yose aca kujako kandi muri societe yacu umugore atavyara niko bibeze rero ntangura guhura n'ivyo bibazo by'abambaza ari umuryango ari abantu banje ba hafi ukabona bitangura kundemera muri ubwo buryo bitanguye kundemera muri ubwo buryo donc nirotuva ntagishaka kuja mu bantu kugira nkwepe ivyo bibazo utuva ntagishaka guhura n'abantu banje kandi abantu nkunda abantu banje nyine ubuzi ko arabawe kuva uri muto ntangura gukwepa ivyo bibazo ntanguye gukwepa ivyo bibazo rero ntangura kuba jenyene ndashimira Bienvenue ingene yahita abona ko nagize akantu akanyegera akambwira ati sheri ntugire ikibazo ati twe tuzovyara yakunda kumbwira ngo wumva uri mama w'abana banje uzovyara ukandi mu ijambo ngo je izina ry'umwana ntarifise akandemesha muri ubwo buryo ariko indemesha yiwe ntiyagera aho nshaka ikintu cari kumvira muri uwo mwanya numva ko ari ukuronka umwana ariko hageze nko ku myaka 5 mbonye umwana ataje ndibuka ko ico gihe Bienvenue twaricaye aranasenga ambwira ni ngo Imana yamubwiye uko yabisengeye ngo Imana icimubwira ngo je n'ai jamais perdu une seconde donc iriko irategura ivyo bintu nambwira nti une seconde ni urazi les secondes ziri muri 5 ans iriko ikora iki muri ubu Imana Bienvenue agiye kubaza Imana ngo none bimeze gusigara icimubwira ngo je n'ai jamais perdu une seconde mu ko ndabikora aratsara bimbwira naha kumucineki kuko yavuga nti okay wabwiye n'Imana ntaco yambwiye mu mutwe wanje ndibwira nti Seigneur muri 5 ans haruye amasegonde ari muri 5 ans nimba utaraperda une seconde qu'est-ce que tu es en train de faire uriko iyo miracle uriko urakora numva nyene ivyo ni vya Bienvenue n'Imana je naje canja ku ruhande ndibuka ko ico gihe quand même nari ntanguye gutakaza ubuzima bwanje ubundi ndi umuntu akunda kubana n'abantu akunda gusabana urabizi cyane gose ariko ivyo bintu byari bitanguye gutakara numva nanje ndiko ndira Imana ifashe ndabivuge neza hanyuma ufata igihe cyo gusenga ndabwira Imana igihe ndindiriye sindakizi ariko muri iki gihe cyo kurindira ndakwinginze umpe amahoro yandi watwemerera ngo uzoduha amahoro aruta uko yemerwa n'umuntu wese amahoro adashingiye ko navyaye amahoro adashingiye ko Bienvenue nkunda amahoro adashingiye ku kintu na kimwe nyene amahoro yawe Imana inkorera igitangaza muri uwo mwanya numva mpawe kumva neza ko ari ministère ninjiyemo yabwira Imana rero uzoshoboze ntufata ukuboko kugeza igihe uzoduhera aba bana kuva ico gihe bien sûr bya bindi nyene uvuga ntivyagiye abambaza bagumye bambaza abamvuga nabi bagumye bamvuga nabi urabizi muri societe yacu abakaya ama histoire bakayakreya ati finalement Joël nta matrice afise Joël ati bijya byose yigira ko ari umurokora n'umukristo bijya sivyo
urabizi nyene biba bimeze muri society. Ibyo ari ibintu rero ukumva biriko birashaka nko gusubiza inyuma, biriko biragukura ku Mana, ariko ndabwira Imana ndibuka ko ico kintu cigeze kumpungabanya tellement kuko novuga nabibonyemo nka kubiri. Abantu bashaka kuvuga amajambo mabi kugira nabo batazi vraiment vyari ivyo, ariko ndabwira Imana none no muri ibi navyo c'est quoi? Hanyuma numva muri jewe mpawe ko Imana ishaka kubipermeta ko ivyo bintu bigushikira kugira ngo ihingure kwihangana kwawe kose. Imana irabinkorera, numva ukwihangana kuraje. Ofete hariho ibintu dusoma muri Bibiliya bikaba amaverse bikaba amajambo, ariko Imana irashaka ko tuba ayo majambo ko yambara umubiri, Imana ikayakorera muri twebwe. Nimba kwihangana kubaho kw'Imana kuko kwihangana kuba muri twebwe kandi kugasohoza umurimo wako. Amen. Ndavuga nti Imana irabireka ukamenya ivyo bintu byavuzwe, ukamenya nabo byavugiwe, ukamenya n'ababivuze abantu bawe utari wibaza, kugira ngo Imana igutransforme, kugira ngo Imana ngo iguhindure. Shaka kubwira abantu bategereje abana, surtout muzi ko muvugwa amajambo hanze hirya no hino, ukuri ntibibahangayishe, ntibibatume mutakwizera. Ni Imana ishaka guhingura kwizera kwanyu, gukomera, kwihangana, mukizera. Kandi Imana yanyigishije kutabona abo bantu. Mbona Satani ashaka kugwanya kwizera kwanje, binyorohera kubirengana. Ikindi nabonye na Satani arabipermeta ko biza kugira aguteranye na babandi. Ikintu naneshejeje Satani muri ico gihe, naravuze nti Imana wabireshikira kugira unkomeze uhingure kwihangana kwanje, kandi unyigishe kubona Satani atari umuntu. Satani nawe waje kubinyereka kugira ushire dute muri jewe no kwanka abo bantu. Cando nkajya jambo ivuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegenza. Ndicara sanga muri vya bintu byose bavuga nta kuri kurimo. Ndoga none ko ukuri ndakuzi kubera ikibiriya bintu bintesha umutwe kandi ukuri ndakuzi. Onera kuva ico gihe ndabohoka. Umuntu niyo ndahura n'umuntu yavuze ibintu biteye ubwoba, nahita numva iryo jambo kuri ntukuzi, ntuzi uwuri, ntuzi ukuri. Numva ndakize mu mutima, ariko bitabuza ko ntaha nkasanga wa mwana ntawe uhari. Kwezi canke amezi angahe yahera ibinyereka ko ntasamye bikaba bihari. Nkipima iyo mbonye hari nk'umunsi warenze canke iminsi ibiri, nkipima hakaza kakarongo kamwe, nkumva ncitse intege, ariko nkongera nkizera. Hanyuma nibaza ko mu gihe cyo kurindira cyane cyane ndavuga kuba mama, ntimuze muhunge abantu, ntimuze muhunge society, kuko iyo ugiye kure y'abantu Satani akongorera amajwi menshi mabi. Jewe ikintu camfashije kwegera ba bantu nzi ko bankunda, ba bantu nzi ko bamfitiye umutwaro, nawe urabizi kurimo. Nari nzi ko byahetse. Ikintu naneshejeje Satani, nase kwigunga, negera abantu, nja mu murimo w'Imana, mba presente mu rusengero, wa muntu nzi ko ankunda afasha, ambwira ati bizokunda, bizogenda neza, niwe twabana. Hanyuma ibindi byagiye binshoboza gukomera, bimwe dutinya kubera ukuntu ubuzi ko udafise utari umumama. Ahantu hari abamama ukahatinya, ahantu bavyaye ukahahunga, umumama afise inda ukamuhunga, kubera kimwe uzi ko ashobora kuvuga nabi akagukomeretsa. Ikindi ca kabiri kubera nawe muri wewe witinya uvuga ati ninafata umwana w'abandi ushobora kutamufata neza. Nibabona nteruye umwana bashobora kuvuga ko ndi wa mugore atavyara w'imikoshi, umwana wabo niyagira ikibazo après ashobora kugira ibibazo. Rero ivyo bintu ndabigwanya, ndavuga nti jewe
aho bavyaye niho nzobarizwa bazoshake banyirukane aho umumama afise inda w'umugenzi wanje niwe nzogira umugenzi wanje muri ico gihe kugira ndavyimenyereze nivura muri ubwo buryo bimwe dutinya bimwe wiyekarta ukaja kure y'abandi kwa kuntu haba baby shower tugahunga jewe ahubwo narasaba nti ahubwo muze kumpamwo n'ijambo kugira nshobore kugwanya ico kintu kinsikamira kincinyiza kinyemeza ko ntari umumama kuko ibyo batuvuga hanze birahari ariko n'ibyo twebwe twibwira ni byinshi rero nagerageje kugwanya jewe ibyo nibwira kuko ibyo abandi bavuga nta controle nari ndabifiseho navuze nti sinzoja kugwana n'intambara nahisemo kugwana intambara ziri muri jewe ariko iziva hanze navuga nti ndazirekeye Imana nico nashaka gufashisha abamama barindiriye n'abamama mutegereje uruvyaro mutegereje abana mugwane n'amajwi yo mu mutima Satani ababwira ko mutazopfa muvyaye ko muri ngumba ko mutabishoboye ko ahantu bavyaye muteza kuhahunga oya ahubwo muhegere kuko mu gifaransa baravuga ngo aho wifota naho nyene umuriro urakwatsa ugasanga aho hantu uri kuja urandukirwa n'ivyo bintu vyaho mugende mwegera abamama bana ndibuka ko ndagushimira cyane wantiza abajayeri tugasohoka tukaja gusangira nkumva ubumama buraje ibyo biri mu bintu mpora numva abamama bategereje nk'abantu babegereye arico kintu dushobora kubafashisha tubatinyure tubakure ko iyo etiketi yuko bitwa abatavyara kuko baravyara ni question y'igihe nimba muri 2006 2007 8 9 gushika 2020 ntari bwavyare ntivyitwa ko ntavyara ahubwo cari igihe gusa kitaragera mbwira abamama muravyara c'est juste le temps ni igihe kitaragera kuko nanje kuva 2021 niswe ubuvyara mu bifadika ariko no mu bidafatika nari ndabizi ko mvyara ngo cari igihe ndabaremesha ko namwe muravyara c'est juste le temps murindire mwihanganye murindire mukomeye ku Mana kandi Imana tuyibonera mu bantu muselectinge abantu mugendana mumenye ab'Imana yabashiriye ku nzira kugira babatwaze umusaraba kumwe Yesu Simoni yamutwaje umusaraba natwe turafise abadutwaza abo bantu mubakipinge mubagumeko kuko n'abantu Imana yabahaye kandi gato nkonkere kubera umwanya ari muto kandi ni byiza no kwivuza ni byiza kwivuza mukamenya ingene musenga hari igihe mushobora kuja kwa muganga abaganga bakababwira ati ntibishoboka kubera iki canke bakakubwira ati birashoboka c'est juste ko tuzogutreta igihe ariko nakoraje abantu kuja kwa muganga muje kwa muganga babafashe bababwire uko mukwiye kwitwara kandi no mu gihe cyo kwivuza ntimujarajari ntimutore umuganga umwe ngo mumare ko 2 mois muce muja ku wundi mube stable kuko ntakubesha ahonera ikintu cyo gutegereza kuvyara kiratuma umuntu ata stabilité mu bintu byose ukaja muri icacu ugasanga muri icacu ngo baramvuga nabi ukabura yivuyemo waba ufise abagenzi bati aba baramvuga nabi ukabura bataye nico kimwe no kwa muganga ukaja kuri uyu muganga ukamara 2 mois 3 mois ubona ukaba impatient musenga Imana bihaye na patience yo kurindira kandi mufite stability ndabizi nk'abakora mu buzi muba mwumva muri marginal muba mwumva mutemewe muba mwumva menga ntimushoboye hariho n'ubuzi usanga babona ko abo bantu batararonka abana menga ntibari concentre ntibakora neza akazi barashobora kubikora bafashijwe namwe ariko nagira nensite kuri twebwe tuba dutegereje twirememwo ubushobozi imbaraga turafise capacity nk'iz'abandi tuzi ubwenge nk'abandi bose
dushobora gukora tukinjiza amafaranga menshi nk'abandi bose abana batarazi. Dushobora gusenga amasengesho agapenetra akagera mu ijuru abana batarazi. Dushobora kuvuga ubutumwa, dushobora kuririmba, dushobora gukora imirimo yose kandi abana batarazi. Nukuri nagira nakuhaje abamama mutegereje, mukomere ku Mana, mukomere kuri Yesu. Ndabizi ko bitoroshe, niwe gihome kidukingira, niwe gihome twishimikiza ko ntigihenuke cyangwa ngo kibe faible. Yesu niwe wenyine dushobora kwishimikiza ko ntabe faible. Nagira ndabakomeze mukomere ku Mana, kandi niwumva vyanse complètement utindondere nzogukomeza. Hariho n'abandi bakwegereye aho hafi ubizi neza ko bafite umutima w'Imana, batakujija, batagufata nk'umuntu utavyara, ahubwo bagufata nk'umuntu utegereje. Abo bantu ubisunge bagufashe. Kandi nagira ndababwire ko hariho ingo nziza Imana yubaka igatanga ubwenge mu papa no mu mama bategereje, urugo rukaba rwiza kandi batarabyara. Birashoboka. Reka ngeze ngaho. Mbega ibintu byiza Mana yanje. Turangiza turi ku musozo w'ikiganiro, numva umongo wavuze neza, mwavuze neza cyane, ariko ndumva kote y'aba mama uyivuze neza, wagiye na deep. Icyo nkundira muhemu yera ashobora no kukurevera kandi kantu utari bwigere uvuga. Ndashaka papa bienvenue avuge gato mu majambo make cyane ikintu yobwira nk'abapapa bategereje, kuko abapapa bafite uko bameze, maybe ibintu byabo babikunza muri bo, bakagira mind kumbure niwazi ico yahuye naco, ariko mu majambo make abankuraje nkuko Joel avuze. N'aya majambo wobwira abantu b'abapapa bategereje imyaka itari mike, mu majambo make ubankuraje, amajambo ubabwira umutima yabo ikururuka. Nimba hari ico batubwiye ijambo hawe ngo rijya ngo icumu ry'ubugabe ngizokwama yishize mu mugabe w'abagororotsi, ntiwigeze wakomeje guhagarara kuri iryo jambo. Nikiye wo kwankuraje abapapa, yaba bamenye Imana yaba n'abatarayimenya. Urakoze cyane. Ikintu nobwira abapapa bashobora kuba bisanze kuri uno musozi wo gutegereza abana, igihe kikarengana ukabona ntibiri gukunda, nomera nk'usubira inyuma gatoya nkavuga yuko wewe washakanye cyangwa wubakanye n'uyo mukobwa mukaba mwarakoze urugo, hari ijambo rikomeye cyane riri hariya muri Malaki riravuga yuko ngo Imana ngo yari temwa canke ngo yari ihari mu gihe cya mariage yanyu, ngo il était témoin de votre mariage. Nuvuga ngo wa wundi yatanguza urugo muri Edeni, igashyiraho Adamu na Eva, ikabwira ngo nimwororoke cyangwa nimurondoke mwuzure isi, niwe nyine yabaye temwa y'ubugeni bwanyu wewe n'uyo mudamu. Kuba rero mukubitanye n'ikibazo nka bene icyo gitoroshe, nta wundi muntu wo kurangamiza amaso. Nturaba umugore wawe ngo uvuye ngo none ko byase turapfuye tutabyaye, reka ngende ndondere hanze, cyangwa ugatangura gusanga ubaye down, umugore mwagira akantu gato mu gupfuka usanga umubwiye nabi. Oya, ahubwo wibuke ngo mbe wa mugabo w'abagabo, mwami w'abami yatanguza uru rugo, kino kibazo kije tubyifatemo gute? Tubwiriya triangle yadufashije cyane. Nababwiye igihe twaba twumva ibintu bidukomeranye, naribuka ngo dutangura runo rugo, naravuze ngo Yesu zube some ya runo rugo, kuri iyi triangle zo buri some niwe narangamiza abana Imana. Rero umugabo wese ashobora kuri karahura n'iki kibazo, kuko nabwiye amakopere menshi ubu turi kumashika nk'amajana, twakoze na groupe WhatsApp turi kumwe, ariko gutyo kabona umugore amaze imyaka 2 kumva avuze ngo umugabo yarantaye, ngo yaragiye kuko yantavyara, ubundi ngo yaranyirukanye kuko yantavyara. Kuri abagabo muhagarare nk'abagabo, mumenye ngo hariho Imana mu ijuru kandi nayo yari temwa y'urugo rwanyu.
aba ari yubwira uti mana ahantu ndagomba ngo haseruke umfashe dushobore kuharenganana hanyuma hirya y'ivyo uzohaguruka shinga intahe mvuga gukomera kwawe. Nta kindi kintu na kimwe ushobora gukora kindi atari ukwikomeza ku Mana kuko iki kibazo cyo kutabona umwana nta wundi muntu n'umwe yomubuha kiretse iyo Mana yonyine. Hanyuma uko yabivuze kwivuza kuremeshanya gufatana amaboko ikibazo mukagigira icyanyu nikibica umugore nikibica umugabo kikabica urugo. Icyo bintu bizobakomeza n'abagomba kubinjirira babahanura ibintu bitari byo bazohubura aho bamenera kubera basanga mwafatanya amaboko muri umwe. Ibyo bizobafasha. Amen. Murakoze cyane turi ku musozo rero turashaka kubashimira ukuntu mwitabiye ubutumire bwacu nukuri turanezerewe cyane abadukurikiranye mwabonye ko umuryango wa Joel na Bienvenue bari mu Rwanda nukuri n'umunezero ntashobora kubabwira kuba ibi bintu bibaye. Turi muri Arizona ariko ubuhinga bwarateye imbere kubona twashoboye kumva intahe zanyu abantu bazodukurikira abantu bariko baradukurikira n'abazodukurikira babone yuko umuntu wese iyi ni platform nziza yo kuvugaho ivy'Imana yakoze yo kugira ngo imitima ya benshi igaruke kuri twebwe n'intsinzi. Rero turashaka kuba nk'ijwi rigera kure kugira ngo Yesu yamamare biciye mu ntahe biciye mu gutazira Imana. Rero mutubwirire turashaka kumenyesha abantu bose badukurikiranye yuko uze wafise intahe kugira ngo ashaka kugira ngo akomeze kuyivuga kugira ngo ifashe benshi ni karibu muturondere. Tukorera muri hari nimero ihori ica hasi ni muri musi hano mu kiganiro kandi n'ukuri muturondere mutwandikire tuzobageraho tuzogerageza kugira ngo intahe yanyu igere kure abantu bamenye Kristo kuko ndazi neza ntakekeranye ko nyuma y'iki kiganiro tuza kuronka ama message y'abantu benshi batubwira ko bafashijwe kandi bakomejwe no kumva izi ntahe. Ari abantu benshi ndabizi bazotwandikira. Rero ndashaka gushimira cyane cyane abantu bakoze badufashe mu mashusho bitwa Liani Media abo dukorana n'uyo wanyu yadufashije kugira ngo dushobore kugira amashusho meza twumvikane. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Abazobakenera bose barahari twa Liani Media. Rero ndashaka kubashimira bivuye ku mutima nshima Imana ko uyu mwanya wabonetse nubwo bitari byoroshe tugitangura ariko Imana yabanye natwe. Rero abadukurikiranye Imana ibahezagire mukomeze mugire subscribe mu sharing kugira ngo intahe nkizi zigere kure kuko ari abantu benshi barusha. Imana ibahezagire cyane. Bye. Bye. Merci. Wari ubizi